ngenda ukungenda gute wowe gusa akukurako importance gusa ni yaye ni gusimba aho ubona bikenewe uko niko bagakina nakubye nyene twaruye Alors les amis kaze kandi bakunzi ba Pam Channel TV mu kindi kiganiro cyacu ni Smart Mind toujours murabona nako ndiga bayita jeu solitaire ibi ni bimwe mu bikorwa bikorerwa hano muri Colicab. Colicab akaba ari ishirahamwe rihurikiyemwo abarundi n'abarundikazi b'abanyamyuga batandukanye aho bakora kugira biteze imbere bagashira ivyumviro hamwe aho no munsi mu kiganiro cyacu Smart Mind twiyumvire ko bagendera kugira batubwire akamaro ka kino gikorwa bariko n'ingene bagitunganije n'ingene bisanzwe bitunganije muri rusange aho twakiwe n'umwigeme Marlene urakoze cyane kutwakira. Okay. Karibu cyane mu kigi wacu Colicab myisange ahariho vyose bikorerwa iwacu Burundi hama jewe nkaba nitwa Marlene nkaba ndumugerante wo ngaha mu kigo ca Colicab. Urakoze cyane umva rero twaronse umuntu yawe wo kuyaga nawe ku batazi Colicab ni Colicab ni coopérative lumière des centres de formation des artisans et artistes du Burundi. Ego mu majambo yose nuko no gisigura ni coopérative. Ni coopérative urukiyemwo abartisan n'abartiste. Ego abo ivyo bikorwa byanyu mu bitunganya gute mukorana gute nabo banyamyuga bahurikiye mu ishirahamwe ryanyu? Ingene dukorana n'abanyamyuga sumunyamwuga wari wese afite uburenganzira muri kino kigo imbere yo kuzana ibintu vy'iwawe ngaha muri Colicab hari amakondisiyo hari ibisabwa utegerezwa kuba uri umumambre wa Shaza naco ni chambre sectorielle d'art et artisan du Burundi iri hariya muri chambre fédérale du commerce hariya muri CFCIB niyo chambre iri rero utegerezwa kuba umumambre wa Shaza hamaze kuba adhéré ufise uburenganzira nambura mu artiste ukavuga domaine yawe vyose bisabwa mu gihe umaze kuba umumambre wa Shaza ibintu vyawe ukora urashobora kubizana muri Colicab. Ndumva ko ari umugambi mwiza cyane mwiyumviriye ariko numva nshaka kumenya burya ikintu cyo siyo gitanguye umuntu ashatse kugikora haba ari ikibazo aba yarabonye akavuga ati iki kibazo no gikemura gute mbeho bahari ikibazo bwitemwe bamwarabonye mwishira hamwe wanyu muvuga mutireka tuje hamwe kugira dukemura ico kibazo nimba kiba gihari cyo bari kibazo kiye ubwa mbere kwanza nsubiye inyuma kugira kwanza kikino kigo Colicab kihabe harabaye kwigisha abajeune abantu batandukanye imyuga biri muri appui ya Enabel habaye amacentre de centre de formation rero ijya ONG ya Enabel icira finance iyo projet rero bivanye n'amafinancement yagize urumva yuko hategerezwa kuboneka aba formateur muri iyo formation hakacaba kandi na suivi muri ico gihe rero habonetse aba formateur kandi bakagira na suivi muri babantu bigisha haravamwe aba vrai artiste muri ico gihe rero ukaca usanga hari aba artiste batishoboye badafisa atelier prenons par exemple nk'abagiye kwigishwa mu mpimba bavuye mu mpimba basubiye mu masite bakaza bafise umwuga kubera bigishijwe ukaca usanga umwuga arawufise mugabo ntafise ahantu adandariza ibintu vyavuye muri iyo ntumbero rero abartisan n'abartiste baca baja hamwe baca bararaba ingene vyogenda hama kino kibanza leta iragitanga Enabel irafasha uko ishoboye kugira kino kibanza kiboneke cubakwe hama abo badafise ingene badandaza ibintu vyabo baronka hano baze baradandariza ibintu mugabo rero bibaye uko n'uri mu barabara wese yozana
hacashingwa iyo ndinganizo yuko wotangura guca muri shaza nkuko nagisiguye hariya muri chambre sectorielle d'artisan du Burundi iri hariya muri CFCIB kugira wiyandikishe ukavuga ivyo ukora umwuga ukora hanyuma ukaja mu bandi muri ico gihe ukacugira accès yo kuzana ibintu ngaha muri Colicab. Iyi Colicab ni nka maison d'exposition y'ibintu bakora abartisan. Je kugira ndahamenye bambwiye ngo ni soko. Ni soko ni kimaison cyabo ba artisan et artistes. Okay. Umva ikibazo cya mbere mwashyize gukemura nuko abo bantu bose ba artiste baba bavuye mu masituasiyo kandi bataba bafise aho badandariza baronke nabo nyene. Urumva harimo aba formateur abantu bagirishije formation abanyeshure byose biringa kubera uba ari umunyeshure ejo uraba umwigisha nawe canke ejo ukaba umuntu. Yari ntumbero yo kugira iki kwigisha métier aussi kuronka akazi emploi aussi na bon avenir. Yego none mumaze kuronka abo bantu bakiyandikisha muri shaza muca muheza mugakorana nabo gute? Ngene dukorana nabo twebwe essentiel nga muri Colicab, reka mvuge cyane nga muri Colicab. Aha muri Colicab iwacu amaze kuba umumambre wa shaza kubera shaza izindi ndinganizo ziwabo zibafasha kuvyerekeye ama exposition zibe internationale canke za EAC za East African Community canke za nationale zo nganyene i Burundi zijya n'indinganizo za chambre mugabo kuvyerekeye twebwe nga muri Colicab n'aba artisan urumva tumaze kumenya yuko uri umumambre wa shaza kandi ufise accès uburenganzira bwo kuzana ibintu ngaha urabizana tukaba tuzi ko uri umumambre wa shaza hama ibintu vyawe wakoze tukavyakira tukagira muri enregistrement byose tu na domaine yawe tukaraba n'ivyo wazanye hama turadandaza ibintu nka kujya nyene bavuze ko ari isoko tukaja tubitangura abizanye ubwo nyene tuca tubishira ku isoko hama tubishize ku isoko iyo vyadandajwe mu mpera z'ukwezi amahera caja ku makonte niduha umu artisan amahera ku kuboko. Abanyamyuga baciye bagira akantu k'ubwenge kubera batera imbere baca buguruza microfinance yabo yitwa CSDR iri hariya nyene muri CFCIB. Muri ico gihe ibintu yo tubidandaje kwa kundi nyene ko gutera imbere turashobora gutegwa n'abasoma bakatwiba amahera caja direct muri rya konte kugira na ujya mu artisan rero yadandaje ikintu wadandaje amahera yiwe tuyashira kuri nimero ya konte yiwe mu mpera z'ukwezi akayatora. Urakoze cyane. Utubwiye tuvuze ngo hano hari isoko hari abantu bazana ibyawe bikazana hano hari umuntu ashobora kuhashika aravye ingene hameze ntatahure ko ari isoko. Mbe muvuga gute ko ari isoko mugi abo bantu babizana cyangwa babidandaza tutababona ngaha bibwe bimeze gute? Ego nta mu artisan afite uburenganzira bwo kuza kudandariza ibintu vyiwe ngaha ariko ibintu vyiwe birashobora kuba biri ngaha niyo importance ya enregistrement kubera iyo kigurishijwe fin du mois araronka amahera yiwe. Urumva twebwe turi ngaha nk'abakozi turiyangaje kubadandariza ibintu vyabo no kubicungera neza no kuborohereza kubera nawe nyene abandanya akora akazi kiwe ka misi yose hariya myisita sanze wabacanke kuri atelier yiwe kugira ngo iyo stock iheze yalimente kandi yego nta mu artisan aza kwidandariza ibintu vyiwe sauf gusa habaye difficile tugasanga aje mu client arakunze ikintu mugabo ashatse modification muri ico gihe tuca turondera mwene co umu artisan kubera tuba tumuzi tukamubwira ati bigenze uko bibaye uko hariyo modification kenewe kuri kino kintu cawe cashimwe muri uwo mwanya niho tuca dutelefona umu artisan hanyuma akabikora. Yego urakoze Marlene. Hari umuntu ashobora kuba ariko arumvirize ko hari abakino kiganiro no munsi aravuga ati none uko tuzi ko abari benshi jewe ivyanje ababimenya gute ko ari ivy'iwanje hama ivyanaka nawe babimenya gute ko ari ivyiwe eske ntihabaho kwitiranya ibidandazwa vya Claude n'ivya Claudine? Nagiye kure urabona kano kanuse mu maboko ukabonye umengo ni hipopotame yego mugabo ugiye kuraba imbere hari akantu kaka etikete isanzwe iri kwa mahera mugabo uravye amahera ari munsi hejuru hari kwize akantu kanditse tuvuga ati buja MT. Muri ico gihe camenya yuko mwene ko ari umuntu avi Bujumbura
peut-être ahandi c'est BBZ nuvi Bubanza ahandi c'est GTG nuvi Gitega urumva buja rero camenya ko ari umunyabujumbura MT camvuga ati namuhaye code y'ikintu ciwe bivanye n'izina afise yitwa Mugongo Marie Therese. MT rero ndayibonye camenya directement ko ari umuntu yitwa Therese, aka kantu ari ka Therese yo bishitse akabara abantu bitiranye. Muri ico gihe abizanye twebwe tuba tumaze kubimetriza, tuba tuzi yuko ari abantu ba MT babiri, turashobora kuvuga ati reka uyu twumongereze ko 001. Urumva code ni différencia aba artisan aussi n'ama province, kubera se abanyabujumbura gusa bashorera hano parce que Shaza iri mu mantene yose igize igihugu cy'u Burundi. Yego hama niyihe nyungu haba kuri mwebwe canke kuba kuri abo ba artiste n'aba artisan bazana ibikoresho byabo bakura mu gukorana na Colicab biciye muri Shaza? Biciye muri Shaza inyungu ya mbere kuri twebwe kwanza, kuri twebwe urumva ubushomeri bubaye bwirutse, tubaye turonsa akazi. Ego hama ku ba artisan naho ni opportunité yo kugurisha ibintu byabo osi kandi kumenyekana, kubera hariyo nk'umu artisan usanga aba mu Kamenge mugabo hani mu Kigobe, umuntu wo kumutanga sanga natemberera mu Kamenge. Muri ico gihe ikintu ciwe kiri hano kandi kikaba kandi no mu Kamenge, abo mu Kamenge barakigura, abava muri Mutanga bakashika ngaha mu Kigobe bakakigura. Urumva nukumenyekana hose. Kiretse kuri ivyo byo kumenyekana bishingiye ku isoko, bahari utundi turusho dushingiye ku gihugu canke mu karere baheza bakaronka kuba bari muri bakorana na Colicab? Kuko twazi ibikorwa nk'ibi kenshi urashobora gusanga habaho amahiganwa mpuzamakungu, akabaho kuvuga ati turakeneye abanyamyuga bo mu Burundi, turakeneye mbe Colicab irafise ubwo buryo canke uko kuntu ko gufasha umunyamyuga akorana nawe gusohoka igihugu, par exemple kuja kwerekana imideli yiwe canke ibikorwa vyiwe mu bindi bihugu canke mu zindi ntara? Okay, nkuko natanguye mvuga ati yuko iyi Colicab ni cooperative mugabo bikaba vyaravuye hariya muri Shaza, niyo cane ifasha bajya abanyamyuga. Niyo mpamvu imbere yuko umu artisan imbere yo kuzana ibintu nga ategereza kuba mu membre wa Shaza, kugira rero uyo munyamwuga amenyekanisha ikintu ciwe. Ni ya mafoire ama exposition twumva internationale za EAC zibera za East African Community, twumva no musizabaye muri Tanzania, mu Rwanda, mu Uganda, yajya n'ama organisation ya hariya muri chambre sectorielle d'artisan du Burundi. Colicab gusa ngaha iyi cooperative ni nk'ikimezo do marketing c'ama produit aba yahinguwe, mugabo kugira bamenyekanisha ibintu vyabo nako karusho nyene ko kwiyandikisha muri chambre. Kubera umaze kuba umu artisan ukiyandikisha muri chambre, uba ufise izo accès, nimba atangorana ufise ku makotisation, ufise accès yo kugenda mu ma exposition ahariho hose n'izindi exposition internationale zateguwe n'igihugu canke n'abanyamyuga nyene nk'izi zibera muri Palais des Arts, ibintu nk'ivyo. Mugabo ngaha Colicab ni kimezo do marketing, yego nka kujya ushobora kwinjira mu mutoyi. Urakoze cyane. Hama arushoka kubimenya ati none Colicab yatanguye ryari, vyagenze gute mu gutangura, wari umwaka uwuhe? Colicab igizwe n'abanyamyuga bangahe gushika no munsi? Okay, Colicab yatanguye depuis 2018. Yego yatanguye kuva muri 2018 kija mu myaka ine. Kija mu myaka ine itanu. Yego kimwe gusa mvuze nombre mbaka ni refere muri Shaza, ubu bafise abamambre bagera ku 100,000 bafise, kubera twebwe abazana ibintu n'abamambre nyene bashaza, mugabo si bake, kubera namaze kubabwira yuko Shaza ifise aba artisan au niveau national mu ma province yose yagize igihugu cy'u Burundi.
urumva si bake kandi si benshi cyane kubera hariyo abartiza bari mu masite mugabo batari muri shaza mugabo iconzi abari muri shaza ni benshi ngaha muri Colicab ubwoko bw'ibikoresho abantu bashobora kuvuga bati abanyamwuga twabumvise ko mubafise babarungi bavuye muri shaza mbe inyuma yanje ndabona nkabona ingoma nkabona nimba gasharizo nimba ari kofa uraza kutubwira ariko n'ubuho bwoko bw'ibikoresho canke bw'ibintu mufise ngaha muri Colicab iby'ibikoresho ibikora ibintu ivyo dufise tudandaza ivyo mufise mudandaza mpereye ku madomene turafise domaine ya menuiserie muri menuiserie muca mwumva ibintu vy'intebe amasalon mu masalon naho akacaja n'ibintu by'ububati amakwafeze n'ibindi bindi haca mwumvise domaine ya menuiserie urumva tuba dufise ibitanda ububati intebe amakwafeze amaporte appareil ego n'amagarde-robe ibintu nk'ivyo tugiye muri domaine ya hote bambu urumva ko tuba dufise za ntebe zigishwe mu mahote n'izindi zigishwe mu mabambu aussi n'ama étagère nyene bikoze hajya tugiye mu yindi domaine ya sculpture tuno dutebe twicayeko urabona ko twicaye ku ntebe très confortable kandi zifite utudesetwiza tuvuye muri iyo domaine naho ya sculpture tukaca tuja muri domaine ya maroquinerie naho ni domaine y'ibintu vy'inshato turafise amasandale nk'uko mwabibonye ngaha les sandales en cuir aussi amaporte-monnaie turayafise amacenture n'amasac akozwe en cuir iyo ni domaine ya maroquinerie turafise ibintu bigishijwe mu nshato kandi turafise izo domaine zose ndiko ndavuga hariho n'aba formateur b'ivyo bintu aussi n'abanyeshuri bamaze kuba able aussi turafise n'indi ukiraho ari akantu cishije murafise ba formateur hano nyene muri Colicab cyangwa n'abashaza twese turi bamwe kino n'ikimezo cabo de marketing mugabo nabo nyene barafise ibintu ngaha ba formateur ego hamwe na domaine ya vannerie ni hari mwabonye hari ibintu vy'inkoko ibiseke ibirago aussi na domaine ya peinture ni izo tableau mwabonye nziza ziri ngaho ama tableau ni menshi turafise ababikora aussi na domaine ya couture nizere ko mwabonye impuzu nziza zishonye neza amarobe amachemise amasakoshi yo mu bitenge domaine ya couture iri kwijije vraiment byose birahari decoration nkuko mubona utuntu dusharije nyene tuzwazo domaine ya bijouterie murabona ibintu vy'amahereni abakobwa gushariza kwambara tukabegwa amashenete amaboucle d'oreille murabona ko dufise n'amahereni akozwe mu bitenge uguze impuzu hariya mu gitenge ukabona yuko yojana n'akandi gatenge nga wambaye ucubona ko bitesa cyane hamwe na tutibagiye domaine ya corne yego mwabonye ibintu bikozwe mu mahembe dufise amahereni akozwe mu mahembe utuntu twa decor muratubona tukozwe mu mahembe ibikomo n'ibindi byinshi urakoze cyane numva ko domaine ni nyinshi wowe nawe Marlene ndabona ko uri umwigeme gukora hano kuja muri kino gikorwa we byagufashije iki nka Marlene kuba ndi ngaha kubikoramwo nk'umwigeme nk'umujene hari ikintu kinini cyane nahungukiye découverte y'ibintu ndashobora kuba ndi ngaha nk'umukozi mugabo mu mwaka umwe mu myaka ibiri iri imbere naje nyene ndashobora kuba inspiré y'ibintu mbona ngaha ndashobora kuba ndi umukozi wo ngaha mugabo nkaba inspiré n'aya madomane ari ngaha imwe ikanshimisha ejo naje nkakora ibindi nka bumwe muri bo mu babikora bivanye n'ivyo nabonye ngaha ugaca usanga naje bimpaye uburyo bwo kuronka habiri yego hama kugira turangize ni kihe kintu uno munsi umujene w'umwigeme nkawe ashobora kuba atari yumva kwiga umwuga gukora nk'uku cyangwa kwiyumvira ingene ashobora kwiteza imbere n'ubuhe butumwa ushobora kumuha
ubutumwa ashobora guha umujene uwo ari we wese yaba umwigeme cyangwa umumama yicaye uwo ari we wese abona yuko kwa kundi twama tuvuga ati ngo mu gihugu nta kazi gahari mugabo mwe nyene myiboneye yuko amadomene ngahari menshi ano maboko Imana yaduhaye dushobora kuyakoresha byinshi n'umutwe Imana yaduhaye kubera twiyumvire bivanye n'ibiri ngaha biboneka yuko akazi gahari habuze gusa kwiyumvira no gushira iyo ngoga kugira ushike ku kintu kanaka no kucifuza ushaka gushirako no batumirira yuko bokura amaboko mu mpuzu barabe ico bashobora gukora kugira biteze imbere kubera na vya bindi mubona yuko bigayitse mwabonye yuko ngaha iyo bidandaje vyinjiza amahera nico no batumirira yuko atamwuga ugayitse nta mwuga udakiza. Urakoze cyane ati nta mwuga udakiza. Reka tugushimire cyane ariko imbere yo kurangiza kino kiganiro hari abashobora kubona ibi bintu byiza biri hano ariko bakavuga bati mu Kigobe ni hanini cyane mbe twohatora gute uwo ushaka kuza kurondera icyagura hano kandi nasanze hanazimbutse entretemps sicyo kimwe n'ibindi n'ahandi hantu asanzwe hadandazwa ibintu mwene ibi rero ni gute ugenekereza cyangwa wohamagarira umurundi wese cyangwa undi munyamahanga bishobora kuba kunda ibikoresho bikozwe mu artisanal ni gute wo murangira hano hantu? Aho iwacu adresse ni goye cyane ni mu Kigobe hepfo ya hopitali militaire umanukanye iri barabara rya ku kabare kwa Shegerard musi yaho Mutoyi Kigobe akote gusa turi hafi na Mutoyi turarabana na Mutoyi ego Mutoyi Kigobe turarabana ngira nibaze yuko benshi bahazi ku Mutoyi mu Kigobe bohamenya aussi turafise page Facebook Colicab ego irahari murashiraho ibikoresho byacu dukoreraho yego wanditse Facebook Colicab uratubona hanyuma ibihari byose ukabibona sinamba bifuza kubaza ikintu icyo aricyo cyose namba hari ibyo babonye bashimye barashobora kuturondera kandi ngaha adresse batakaranye bakaturondera ku numero 71 90 54 25 aussi 68 98 11 05. Bashobora kuzisubiramo kandi nimero bashobora kuturondera ko ngaha ni 71 90 54 25 Limitel 68 98 11 05. Yes, merci beaucoup Marlene kuri no mwanya mwiza waduha kugira udutahuze icyo cyo Colicab cyari cyo kino kibanza abantu bose bama bacako nibamenye ibyiza birimwo. Merci beaucoup hama byarakano nagomwe nashimye nashaka ugakure muri coffre hama tuyage tubirangitse. Okay. Kandaka kugabire kubera nundi musi inzu itakiriye abashitsi nibidahezagiwe. Ego merci beaucoup. Ego murabona rero akana kantu kagasarizo ego nganije ngaha muri Colicab reka ndakambare kugira nejo nimwabona ko ndakambaye muzomenye ko kavuye muri Colicab cyane nundi muntu wese akambaye nibaza ko ari hano nyene azoba yagakuye. Merci beaucoup kubakurikiranye kino kiganiro cyose gushika gihere nibaza ko mwatahuriye byinshi bijanye na Colicab aba jeune fille aba jeune femme aba mama aba papa bacu ahantu hose mukunda ibintu by'ibishaje cyangwa ibikoresho byiza bikozwe mu buryo artisanal hano ni kibanza cyiza bishobora kubaberamwo mushobora kubironkeramwo ibyo bikoresho byose ni abarundi nkatwe biyumviriye barashira irya smart mind yacu tuvuga barayishira hamwe kugira batezanye imbere bose no munsi barashizeho ikigo gishobora kubateza imbere umwe wese ko hari mwumvise umwigeme Marlene uko yabivuze ati kuba ndi hano ndahingira byinshi nkahungukira ubumenyi nkarongera n'agafaranga so agafaranga niko twese turondera akabifuriza mwese muri no mwaka wa 2023 bakanabifuriza nawe Marlene kuyaronka menshi cyane yego murakoze cyane kuri ikadi. Merci. Merci karibu kandi. Yego murakoze namwe bakunze Pam Channel TV dusubire kandi duhure mu ndwiza mu kindi kiganiro nk'iki nyene aho tuzoba twabatumiriye ubundi mutumire mwiza ashobora kubakura hamwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi abashikana handi ku bw'iterambere ryanyu. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.